ikintu kiba niki Yakobo nico kintu yakoze yakiriye uduti dukomoka ku biti bitatu adushishura bwa mihiro imirongo igiye hana nyadukoni adushishura ku buryo hishushanya ko amabara yera murabyumva kuko avugishishwa aca hera bisigura hamwe yasigishishwa ko aca sokondi aca tambika utwo dukoni yari yashishuye imbere y'ivyo bitungwa ku ngomero n'amato byashokeramo twadukoni yashishuye yaciye adutambika kudutambika ni nk'ugira ikiraro inkombe yindi kuko yashiriye ku ngomero aho intama aho impene zigirane ishokera murumva zitegeye ivuga ngo ku mazi mvirite aha mugwa kure na cya kimenyetso cy'amabatisi mu cy'umubatizo ko nta kintu na kimwe cyabaye mu bwuzure bushasha kitari mu bwuzure bwa kera nta na kimwe mureke kuzamuragwa mu mora ibyo mutazi mureke kuzamuragwa mu gukenyukana kwiki kw'abanyamadini kw'ikintu cyose gikora ku mubiri gikorana na mindset zawe iyo kidakoranye n'ibitekerezo byawe nta musaruro kibyaza byumvikana ko icyo ukoze ni sero y'impamvu gikoreye niyo kibyaza umusaruro icyo ukoze igitumye ugikoze nicyo gituma ukibyaza umusaruro atambika utwo dukoni yari yashishuye imbere y'ibyo bitungwa ku ngomero n'amato byashokeramo ibyo bitungwa bije kunywa amazi byaca byikubita izimwe nukuvuga iki igitungwa kije kunywa amazi ikigaca kuri kagakoni yacaca kirinda nukuvuga caca kija muri periode d'ovulation caca kija mu gihe cyagasamo kuko ibitungwa ibihe byagasamo niho honyene bishaka kugirane kurirana intungwa zimira intungwa zimira kwima gusama intungwa zimira imbere sinzi ko hose bakoresha ico kirundi zimira imbere y'utwo dukoni intungwa zimira imbere y'utwo dukoni zavyara imyagazi y'amabara canke ifise utudorodonzi canke utudomago intungwa zimira imbere y'utwo dukoni zaca zibyara ya myagazi ya patana ahantu rero muhagarare kuko niho agaciro k'isezerano naho umutima w'ijambo ry'Imana tugezemo nubona mugenza wagiye kukurya iki kintu nkunda kukibabwira n'abagabo n'abagore iruhande yo kwidini iruhande ko eklezia kubwira ngo ntidutandukanye umugabo n'umugore ariko nubona umugabo wawe cyangwa umugore wamubanye kuko hari igihe ubana n'umuntu ukabona ati abantu bazi ko tubanye mugabo ku by'ukuri nta cibero c'Imana kiri muri je nawe nubona bimeze nk'uko uzokwigore wakira isezerano mwasezeranye witandukanye ko nayo ubwira uti jewe ntaco ndakuryarya uripfutsa bigende gute gusuma uvuga ngo uburenganzira bwanje ngo iki niki nakwereka ko atacumatse imbere yiwe witandukanye nawe mu kutamushibaguzwa ko ariko mwereke ko iruhande yuko abona ko atacumatse ari icumatse uce wirenganira Imana izoguha ubundi buryo bwiza bwo kubaho mwisho umuntu azicotse narabwiye ko igituma Imana yirekera kandi urugo ari umugambi wayo ifite ububasha bwose urugo rumwe rugasenyuka cyo rugasenyuka n'undi rugasenyuka nuko umwe mu bantu babiri bubakanye atabafise ukuri kwisezerana ubundi umwe mu bantu babiri bubakanye iyo afise ukuri iyo ari umuntu yubaha Imana nakira mbabwire ko Imana yocimiza uwahemutse mu buryo mutangana bakwera ko bitubira nuko natwe twirabira ibigaragara iyo nzu niyo y'intwara naho ndi buhabara y'ababo kake kandi yogiye bibe ngombwa n'igiye kwiruka inyuma
ntuzobiryamemo kandi bikagukenyura bikakwicira umutima kandi wari kuronka ibindi by'isi ugifise uburenganzira bwo kubironka no gushika ku myaka 80 gusa wo kugwa uruhande ntubikinebwe cyane ntubo musoma ukuvuga za ntungwa zose zaza gushoka zikabona twadukoni zikigize kubita kwa maso n'amazi nizo murabona rirabagirana nkuko zaca zishaka kwima zirinze zigashaka kwima icaba n'igiki nukuvuga ko twadukoni mumve ko dushishuye amabara imihiro birumvikana cyane rwose yuko zaca zima sero ya yamabara wakobasobanura intama intungwa zimira imbere y'utwo dukoni zabyara imyagazi y'amabara canke ifise utudorodonzi canke utudomago yakobasobanura intama aziyoborera mu zifise amabara n'izumugina zose mu busho bwa Labani yakobashira ubusho bwiwe ku ruhande ntiyabushira hamwe n'ubusho bwa Labani igihe cyose bitungwa bivyibushe byikubita zimwe Yakobo yaca atambika twadukoni imbere yabyo ku ngomero kugira ngo vyimire imbere y'utwo dukoni ntiyadutambika imbere y'ibitungwa vy'imiguta ku buryo ibitungwa vy'imiguta vyabi vya Labani na vy'ibyibushe bikaba ibya Yakobo urumva uwo muntu itunga riramwitaba agira ubusho bwinshi cyane inshoreke n'abasuku ingamiya n'indogobwe atungishijwe n'iki mutima w'Imana narabwiye ko Imana ijya kuguha umunezero Imana ijya kuguha ibyishimo Imana ijya kugutungisha no kuri pe ntiguha ibigaragara kuko ibigaragara yarabipataniye mugabo arabyibwa narabwiye ko uwo mubiri barawuroga barawukubita barawica urakomereka urabora mugabo ubwenge bwacu buzohoraho kuko bukorana nawe Labani aragomeye arabaye umugome kuri kumwishwa wiwe akaba n'umukwe wiwe mugabo yayihenze amugomera habaye isezerano ubwa mbere byarakunze ashinga no ku itegeko ry'igihugu ciwe biremera mugabo uyu munsi kubera ko Yakobo yari mukuri niyo yari kumureka Yakobo ntandishi akababara kubyo yamuranganije ko yari yasabye we waramusezeraniye ntuzokwigera ushaka guhemukira uwaguhemukiye ahubwo uwaguhemukiye uzomuyoboreshe kuri kujambo ry'Imana Imana ubwenge bw'ikintu ukora asigara aratangara Yakobo ntiyivye Labani n'ubundi yatoye izi byawe Yakobo ntiyivye Labani yatoye izi byawe mu buryo bw'ubudahanga Salomo yaravuze ngo umugisha mukamatanga ntiwigera wongera ko muba barukundo nagira mbabwiza ukuri ubehange kwisezerano nkunda kubabwira ati nanjye wavuze ngo wiyo turi kwikare yacu bitwibutsa amategeko uko twoyakurikiza yose nk'uko Kristo yabidushinze Lambe ngendanye mwese lambe mu Burundi no kwiragira ibihugu byose nk'uko Kristo yabidushinze mugabo wagera mu rugo bigaca byanga ujye burigiye mu Mana kuko nta mugisha Imana yoguha ngo kubuze usenga Imana nibyo ukunda nukuvuga rero Yakobo Imana imuha ubwenge Yakobo Imana imuha ubundi buryo Yakobo Imana imuha uwundi muco ndashaka kubaganiriza kuko ubukurikira tuzobona ingene Labani yaciye amugirira ishari Yakobo agahabura akavayo kandi asa n'ubuhunze mugabo mu ijoro Imana yamubonekeye ubundi Bibiliya iravuga ngo Imana yampereye ikurikije ishingiye ku butonganuke bw'ibiganza bwanje n'iby'umutima wanje nimugire umutima mwiza mwihanganira bababaza Yakobo ntiyigeze ahangara sebukwe Labani Yakobo ntiyigeze ahangara inarume Labani
yaramubabaza akababara. Ni imbaraga ya negotiation, mumvirize ubushobozi bwa negotiation. No kuvuga yashingiye mukuri, aravuga ati impembo yaje nibushaka ko ngukorera yimeni. Aramugomera, aramugambanira, Imana irazira musanga. Agira igitekerezo, mbabwire ko ubutunzi bw'abagabo, ubutunzi bw'abagore, ubutunzi bw'imisore, ubutunzi bw'abigeme nikijya gitekerezo, burya bwenge wisangije. Nubona uri umuntu ufatira icyemezo ku bandi, ukabona uri umuntu abandi bavuze ngo ego nawe uvuga ngo ego, ukabona uri umuntu ibintu byose ni niryo, ukabona uri umuntu ibintu byose niko bimeze, uzomenye ko waviriwe ko nishana. Nubona uri umuntu gusezerana n'umuntu mukavugana ikintu kumuhemukira bikorohera, uzomenye yuko waviriwe ko nishana. Ntabwo uzoba uri mu buzima bwiza, uzoba uri mu buzima bw'akajagari. Biragusaba yuko ugira iki, utora ikindi kirere cyo gukora n'umwuka w'Imana. Kuki byawe byose byanyazwe, byawe byose byakuweho, bizosubizwaho niki, bizosubizwaho n'ubwizigirwa ufitananiye n'Imana. Uko ubu n'ubwenge Yakobo yahawe n'Imana. Yakobo ntiyari umupfumu kwa Isaac ntibaragutse. Ubu n'ubwenge yahawe n'Imana kugira imushumbuje. Niyibe mugabe icyo yapataniye akibyaza umusaruro. Mbabwije ukuri ko burya Labani yaratangaye, burya Labani yaramaramaye, burya Labani yaramaramaye rwose. Hagati zavuye tuzora amaze guhunga, agiye guhunga uko byagenze. None iyi kicigwa cya 31 ugiye kuyamwika. Muri byatanguye ngo Rakera amaze kubyara Yosefu. Hari umuntu w'umunyamugisha mu buzima bwawe. Buriya abagabo muta abagore ba mbere bikemera, abagore mugata abagabo ba mbere bikemera, abakobwa mugahungabanishwa n'ubutunzi mugatakaza abababiri ubwa mbere. Burya arakantu yagutwaye, byo babyiza ko yagutwaye yongeye kugumana nawe ukakagarura. Burya umuntu mwasambanye ijya mbere, byo babyiza ari wagutwaye. Naco kivugwa muri mu gitabo cy'itango cy'amategeko 26 ngo umugabo nafatwa ngo yasambanije ngo umukobwa wisuki ngo mugata wundi muntu yaramukoye, yari undi muntu yaramukoye ubundi bace bamwicwa umugabo. Nuwo mukobwa mugiye atakoma induru bari mu gisagara nawe akicwa. Mugabo mugiye mutegeye mu ishamba, uvuga handa atagitabara. Bahapataniye bagize ibyo Bibiliya ntiyabitanze ku muco. No kuvuga n'umugabo acayicwa. Ariko ngo bitaruko abaca bamutega ko aca murongora akamugira umugore wiwe kandi bakamuha itegeko ry'ubudahangagwa ko atazigera yirukanwa. Byumvikana ko nawo musanga atabyara, umusanga ari shetani, umusanga ari simba rube batajambo bofisi. Sibyo? Buriya bisigurike umuntu yakurongoye ijya mbere yasigaranye amarangamutima yawe, yasigaranye ubutware bwawe, yasigaranye ubushobozi bwawe. Ubwo muntu rero si ukujugumishisha n'utuntu twari twose. Ni kuvuga nimuye ko babamwebwe ngo uburakere umwe ari nk'urwakazi kuri Yakobo, umwe ari yarakoye ubwa mbere. Sibyo? Rero yarabyara inshoreke zirabyara mugarakera amaze kubyara Yosefu aza nk'umugisha udasanzwe. Yakobo arikangura avuga ati harageze noneho ko nayi wacu. No kuvuga ubundi muca mwumva izina rya Yosefu, muca mwumva izina rya Yosefu. Ikintu umutima wawe wakunze ubwa mbere ntiwari ukwiye kugiheba burundu. Ahantu wasize amarangamutima yawe ubwa mbere niyo byoshe kugasanga ahantu hahanda hari amawa. Fata irindi sezerano ku buryo bw'uko utazicuza ku kanyuma kandi Imana itazokuziza yikubwira ngo burya nawe ufisemo uruhango nawe bigenjeje uko nuko. Uzoba wigobyoye, uzoba wibatuye, uzoba witandukanije n'icitwa urubanza ku mwana w'umuntu agihema. Noneho rero akabijya koko mubyumve neza ko iyo ubaye umwizigirwa imbere y'Imana iragushumbusha. Uko ubundi Rakere kugira ngo Imana imuha abana ntabwo yamuhaye kuko yakunda Rakere. Rakere afise ibigirwamana byase, mugiye kuraba ibintu byagiye mu bako akagira ishari akagira iki, munyesha ntigeragira umugisha ku Mana. No kuvuga rero Rakere mugabo murabona neza yuko naho byabaye uko, naho byagenze uko yateje umukoshi, yateje umugisha Yakobo mukamusigira no mubabaro muzobona kuri Benoni. Ariko uwo mugisha yamuteje niyo ngomba dusozerere. Yawumuteje kubera iki? Kuko Imana yarakunda Yakobo
yari iri kumwe na Yakobo. Yakobo murazi ko yari yaryamye akishegura iki ibuye ngo akabona inzego z'abamarika ziduga n'izimanuka. Ibyo twarabiganiriye. Imana kuvuga aramushumbuje yavuga ati aho washize amarangamutima yawe bwa mbere niho reka kwabyaza umusaruro ubundi ubu yari uwo gupfa. Niyo mpamvu yamusigiye ubuhamya. Abahungu babiri Yozefu na Benoni ubuhamya byari birangije. Rero igihe cyose nubona intege nke za mugenzi wawe gerageza umukure ko umusaruro, mubwira uti nawe ukunze mugaba intege nke zawe Imana irabicinkorera, azogusigira ubuhamya, agusigira ikimenyetso cy'uko ko wari kumwe n'Imana. Akantu kose ubundi ngo uri kumwe n'Imana ikintu cyose ukibyaza umusaruro. Niyo mpamvu Rakele yasigiye icibutso Yakobo kandi cinava nago gushikaho abahungu ba Rakele Yakobo yabakunda wakaje akabasumbisha abandi ari nayo ntandaro yo kwangirika kwa Yozefu. Nere Imana nyine amahoro iduha umugisha twese, itunezereze, iturinde kubabara, itwagura imbibe kandi tugeze kure. Abana b'Imana turabatsinze. Mwakira iki kimenyetso cya Yakobo nk'ikimenyetso c'intama. Ubwira Imana uti mu mutima wanje hari iki cyotuma shumbushwa ku bwanje byariwe n'inzike. Umutima wanje hari iki cyotuma ntabagwa ku bwanje byanteje agahinda ibisuzugura imibabaro n'imikoshi. Imana irabikwereka kandi imara kubikwereka agahinda kawe karahoroshwa. Inema y'Imana ibe muri twebwe biriye rwose kandi tugire twese uw'Imana mwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.